Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV, imboneshakure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza muri rw'ikirundi. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe kaze mwese mudukurikira muri mu macungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo mwirijo. Amakuru aba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba yiriwe avugwa ijya nino ku isi yatandukanye. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo mwirijoro. Amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo guhindura leta agashirako leta shasha igizwe n'abashikiranganje 11 mu gihe kandi n'abashikiranganje 13 mu gihe kandi bahora ari 15. Ivyo kandi yabikoze mu rwego rwo kwerekana yuko ari igihangange ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze mu rwego rwo kugira ngo asubize hasi bamwe mu bashikiranganje bari bamaze kugaragara ko bakomeye, harimo nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ari we Gervas Ndirakobuca ndetse n'abandi bakomakomeye mu butegetsi bw'umugambwe, ariko bamwe basubije mu mabanga, abandi nabo aca arabakombora baragenda. Ariko ivyo byose ntabwo byoroheye Perezida Evariste Ndayishimiye, bitewe nuko no mu bo yamaze gushira mu butegetsi kuri ubu ngubu biriko biranuganurwa ko harimo bamwe bashaka kumutembagaza, ariko akaba yanatanguye kubita bamwe ngo ni ba macoco. Gusa ivi byose Perezida Evariste Ndayishimiye abikora yishimikije yuko ngo yipfuza kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. N'amatora rero ariko aravugisha benshi amajambo ateye ubwoba, aho ndetse abanyagihugu b'u Burundi bashimika bavuga ko mu gihe Perezida Ndayishimiye azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri aya matora ya 2027, ibintu bishobora kuzoba bibi cane kurusha ibyabaye ubwo Perezida Petero Nkurunziza yitozaga nyine mu kiringo ca gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibintu vyabaye bibi mu Burundi ndetse bamwe bakirara mu mabarabara bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Benshi muri bo rero kuri ubu ngubu barapfunzwe, abandi bahunze igihugu, ariko nanone nabo kuri ubu ngubu bariko baratanga intahe bavuga ko kuri ubu ngubu amatora ya 2027 ngo azogera kandi nabo bose baramaze gushika mu gihugu cabo, kandi ntago bazokwihanganira ivyo Perezida Ndayishimiye ariko arakorera abanyagihugu. Amakuru rero araye avugwa muri ijoro nuko bamwe mu basize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, harimo Godefroid Niyombare ndetse na Hussein Rajab nawe kuri ubu ngubu bariko bamaze gusohora itangazo ryihuta cyane rero bagabisha umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu ko bamaze gufata igihugu. Coup d'etat rero yamose, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye none biriko biranuganurwa ko yoba ariko arakorana n'ibihugu bimwe ngo bikomakomeye ngo bizomufashe gucura izuba mu bantu cyangwa se abantu bariko baravuga ko ari abasi b'u Burundi. Godefroid Niyombare yaravuzwe cyane mu mwaka wa 2015 ubwo yateraga coup d'etat wari perezida w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza, ariko nyuma yaho yabonye ko bikomeye cyane ubwo abo bari kumwe bamwe barapfunzwe abandi barahunga. Yaciye rero nawe afata ingingo yo guhunga igihugu, kuri ubu ngubu rero akaba ari mu buhungiro, ariko nawe rero kuri ubu ngubu yamaze kwifatikanya n'indi migwi yitwaje ibigwanisho ndetse n'abandi banyagihugu b'u Burundi bafise umutima wo gushaka gutahuka mu gihugu cabo c'amavuko, ariko bakavuga ko batazotahuka nk'impunzi ahubwo ngo bazotahuka nk'abasirikare kandi bagwana nk'uko vyagenze umugambi CNDD-FDD. Murabizi neza ko CNDD-FDD wahoze ari umugwi w'abagwanyi, nyuma yaho rero ukaza kugwanira igihugu nako ukaza kugifata mu mwaka wa 2000
Ivyo rero birashabuza cane abari hanze y'igihugu na cane cane izo mpunzi n'abakidoga bavuga ko rero ivyo Perezida Ndayishimiye ndetse n'umugambi wiwe bakoze mu gufata ubutegetsi nabo bose bahunze ngo bazotahuka bagwanira igihugu cabo kandi bazogifata. Muri ubu rero kudeta yongeye kumota mu Burundi, Perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari mu yabiri, ariko nanone amakuru yo mu kinyegero nuko ngo uwahoze umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, murabizi neza cyane ko yamye atanga intahe avuga ko ngo yagwanye ku rugamba ndetse na akafatikanya na bamwe mu bahunze igihugu harimo na Hussein Rajab, kandi avuga ko Hussein Rajab uretse ngo yari umubanyi we cyane, ari nawe yamufashije ubwo uyu Reverien Ndikuriyo yaraswaga, bari bamurasha amasasu menshi ndetse ngo yagomba no gupfa, ariko uyu Hussein Rajab yari yegeranyije n'abandi basirikare begeranya uduhera bafasha uyu Reverien Ndikuriyo kujya kwivuza. Ibi rero byatumye Reverien Ndikuriyo agaragaza ko byagaragaje urukundo rukomeye cyane no kubana gukomeye hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Hussein Rajab, agatomora avuga ko atazokwigera amuhemukira, ari nayo mpamvu nawe yifatikanya nabo isaha n'isaha bashobora gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko Ndayishimiye nawe rero aca agabisha avuga ko uwo wese azobikinisha ngo atazomwihanganira kandi bazohangana nk'uko yabishikirije mu biganiro bitandukanye. Mu yandi makuru kandi nuko icegera ca Papa Leo wa 14 gitwezwe ngaha mu Burundi, Cardinal Pietro umunyamabanga mukuru wa Vatikano, akaba ndetse kandi ajejwe iby'intwaro n'imigenderanire ya Vatikano, mbere agafatwa nk'umushikiranganji wa mbere wa Vatikano, azogendera Burundi kuva kwa 12 gushika kwa 16 Nyandagaro uyu mwaka. Ubuserukizi bwa Papa mu Burundi bwashize ahabona urutonde rw'ibizokorwa na Cardinal Pietro mu rugendo azoba ajemwo mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyandagaro, Cardinal Pietro azosoma inkuka y'imisa nyeranda, yongere kandi abonane n'abagize inama nkuru y'abepiskopi b'u Burundi. Inyuma yaho kandi ngo azobonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho nyene ngo ku kirimba Cardinal Pietro azotera umukono ku masezerano yiharije ahuza inama y'abepiskopi b'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi, akaba kandi ari nayo ngo masezerano ahuza Burundi n'ikirimba ca Papa Saint Siege. Inyuma kandi yaho ngo Cardinal Pietro azogendera Hospice Saint Elizabeth do Serebene umukama i Bujumbura. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 14 Nyandagaro, Cardinal Pietro azokungurura icesi ikibanza c'ubwibukiro bwa Musenyeri Mikaeli Kurotini yagandaguriwe mu Burundi ari intumwa ya Papa, yongere kandi atanguze ibikorwa byo kubaka ivuriro rizokwikutirirwa umuhisi Mikaeli Kurotini, intumwa kandi ya Papa yagandaguriwe mu Burundi. Ibyo bikorwa kandi ngo bizobera mu Minago muri diocese ya Bururi. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 Nyandagaro, ku munsi mukuru wiyurizwa mu ijoro rya Bikira Mariya, Cardinal Pietro azosoma inkuka y'imisa nyeranda kuri Sanctuaire Mariale Nationale Regina Pacis do Mugera muri diocese nkuru ya Gitega. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Nyandagaro, umunyamabanga mukuru wa Vatikano Cardinal Pietro azobonana n'abasacerdoti kuri Grande Seminaire Saint Jean Marie Vianney Bujumbura. Inyuma yaho kandi ngo akazobonana n'abo bita ba supérieur majeur des instituts religieux masculin et féminin, kandi hazokurikira inkuka y'imisa nyeranda azasomera
abanyeshure bose bo mu maseminere yo mu Burundi. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 Nyandagaro, umunyamabanga mukuru wa Vatikano Cardinal Pietro azosoma inkuka y'imisa nyeranda yo gusozera yubile y'imyaka 60 y'imigenderanire n'ubucuti hagati y'u Burundi ndetse na Roma siège. Iyo nkuka kandi ngo ya misa ikazobera kuri Sanctuaire de Notre-Dame trois fois admirable de Sconestact ku musozi wa Siyoni i Bujumbura, nk'uko amakuru aturuka nyene ku kirimba c'umukuru w'igihugu abishikiriza. Naho mu yandi makuru, abasirikare b'Amerika ndetse n'abo Burundi bahurira mu myigisho ku bijanye n'itegeko rigenga igisirikare. Ku magenekerezo ya 5 ndetse na 6 Nyandagaro uyu mwaka, abasirikare bava mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi ndetse be na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatikanyije n'abasirikare bo mu ngabo z'igihugu c'u Burundi bakoze inyigisho z'imisi 2 zijanye n'itegeko rigenga ibikorwa bya gisirikare mu bihugu byompi. Izo nyigisho zihuje abashingwamanza b'igisirikare 3 ba Amerika hamwe ndetse n'abatandatu b'Abarundi, aho kandi ngo basangiye ubumenyi bwerekeye uburyo umutungane bw'igisirikare bukora mu bihugu byompi, amategeko mpuzamakungu agenga intambara. Iyi nyigisho kandi ngo igamije guteza imbere inzego z'igisirikare zishingiye ku bukunze umuco w'ukuri ndetse ngo hamwe no gutahana icubahiro, bigafasha kandi kugumana umwimbu w'ubwitonzi ndetse n'umunyamwuga mu gisirikare. Inyigisho nk'izi mu bijanye n'amategeko n'ingirakamaro mu bisirikare bugira uruhara mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu karere ndetse no kw'isi muri rusange. Icegera cabyo rero bikaba byabaye kuri ayo maganekerezo nk'uko natwe twabihawe n'amasoko yacu yari yadushikiye ngaho. Naho mu Rumonge ho, abanyeshuri 191 ntibaje gukora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu ishure ry'akarorero cakozwe kuri iri genekerezo rya 8 Nyandagaro uyu mwaka mu gihugu cose. Ibyo bitigiri bitangwa na Benigne Nintunze yari ahagarariye ico kibazo muri komine Rumonge. Abanyeshuri 305 nibo bariko bakora ico kibazo, mu gihe hari hitezwe abanyeshuri 496. Muri abo bitavye abahungu bari 159 hamwe ndetse n'abigeme 146. Benigne Nintunze akibaza ko kubura uburyo bwo kwiyunguruza vyoba biri mu vyatumye iyo mvo igaragara. Ikindi kibonekeje ni uko ico kibazo catevye gutangura, kikaba kandi catanguye igihe c'isaha 5:45 z'umuhingamo, mu gihe kandi vyari bitegekanyijwe ko gitangura igihe c'isaha 2 zo mu gatondo. Bimwe mu vyatumye ico kibazo giteba gutangura nk'uko Nintunze Benigne abimenyesha ngo ni igikorwa co guhamagara ndetse no gutondeka abanyeshuri hamwe ndetse n'imodoka yari izanye ico kibazo ngo yoba yagize akagorane itarashika. Naho inama nshingamateka yakoranye kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 7 Nyandagaro uyu mwaka, irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Geras Ndabidabe, kugira ngo yihweze yongere kandi yemeze ikirangamisi c'ibikorwa bitegekanijwe kurangurwa mu kiringo kiva ku igenekerezo rya 4 gushika ku igenekerezo rya 18 Nyandagaro uyu mwaka. Kubera ko yari inama ya bose ya mbere y'isasa risanzwe rya Nyandagaro uyu mwaka, muri iki kiringo c'imyaka 5 abashingamateka bagabanganije ibikorwa bizokorerwa mu migwi y'amaho
uko ari 8. Byumvikana ko ahanini hategekanijwe ibikorwa byo muri iyo migwi izokwiga integuro z'amabwiriza. Ngivyo rero ivyari biraye bivugwa mu makuru yacu yo mw'iri joro. Gusa reka tubashimire kuba mwari kumwe natwe. Reka amakuru yacu yo mw'ijoro tuyasozere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba ageze uko mu gitondo. Mwandanye mukurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza.